none gasha mabuja kwanza waraye hehe rega kwanza amasaragiye bakwirukanye bunye canke bakwirukanye ejo mama yabimenye bukuru atuvugira no kuri ubu ageze igitega sorry gato twigigwe umva utabeshe bukuru ari igitega hara genda cyera nenda naho mfa sawa none aro sinubisanga soho umviriza basha soho kala soke rahabu rakinduru rahabu reka kuri mwe gushwana basha nutava ngaho none bundi habo muraza kurarana umviriza numusize no wamuzanye sivyo mubwira soke umviriza rahabu shakinduru soka bahiye no kukimana je ndaguindaro saka ko jewe ndamwita jewe mubwira sohoke rahabu sohoka kiritewe semvaga jewe ndomoke kuko jewe nakuntu aho mba jewe ndaseze indaro oya sakunyukanisa jewe naho mba jewe kwangara rahabu sohoka nakwani warabya bintu kandi kutazwa ntundi umunsi uzokwimba kutaga uratabaje ndi wanyu Every story matters. Hello guys, akunze ba STV, j'espère que meze neza, meze bon, ndashima. Shishika ndabifuriza umwaka mwiza wa turangize kwanza umwaka mwiza wa 2023 amahoro. Shishika ndabasabira kandi amagara meza kwanza. Nkaba ndabasabira kandi no kuzotanga umwaka wa 2024 amahoro mu byanyu no mu banyu. So ndabakunda cyane rero ndi kumwe na Rahabu. Fana muri Bibiliya Rahabu umusazi w'umuzi wa bukuru. Rero murabona ntanavuze byinshi munaona bamwirukanye inditeje imbe kandi mabugira kwirakura kwina kuwa ndugu yangu bakwirukanye rero banyirukanye none gasha mabuja kwanza waraye hehe rega kwanza amasaragiye bakwirukanye bunye canke bakwirukanye ejo babimenye kare bacambya ntegere ngenda baba bakwirukanye n'umunsi none gasha ko deja amasaragiye uza kucurara hehe nanje mindara humbwa jewe ari n'umutima kandi yandi urazi ko ari umuhungu andi n'umuhungu aba kuri biro rero sinovuga ngo no guhindara no kuruka Imana irevre inzu si cyumba kimwe na saro ariko urumva umuhungu kuguhindara umukobwa si ibintu byoroshe nawe uravyumva nanje yahomba atujane wanyu mu mpindara wacu je ko naba muhira naho yani byose n'ukuri ndako indaro y'Ibujumbura ragoye kuko bikira ivyo ni bon ndabitwa no bitana nka bibika none gasha handi ho ucurara he ngaha nivyo kunda handi si hari nako masaha agiye tugeze mu masanga hapi mama mu 17h ndibaza 16h30 no kwiyaranje harandiraho ndara basi sha hewe ibyo biragoye deje ufisinda nko par exemple urarana ahantu ukura akamenya ko par exemple waraye mu muhana ashaka kwigara mu vyirabizi ho tujana basimira abo tumurabe muri wabo hanze kubanda kwabukura kugira no ncuke gukora iki tumenga wabo n'ince nja he gusa yagiye uri ko atari wabo baramuha indaro ndabizi umva no ncuke ndaguhindara mu bandi yego nase ndubona amabandi nivyagenze gute kwanza kugira amenye ko ufisinda kandi waravuze ngo uzogumubika ibanga mama yabimenye yamenye gute yabonye ndiko ndafungura haguma mvomisa ngaro mu wejera bimenye kirabwira umva mama yabonye ikiganiro kiyagenda twaguma tugira nico mama yabonye bacaye muri famille barabibonye bacaye mubwira mama arabimbaza ndabimuhakanira imbaza incuro nyinshi ndabihakana mu nyuma cara tora ama resultat asanga ndafisinda basa cambira amarizita gute yaho nagiye umuvyeyi kuri vaccine yacarambira genda nubundi nta no kuri wigeze umbwira genda kwayigutemba sinzi yonje ikibazo cyawe kiragoye vrema sinovuga ngo urumva ngo STV ngo ngaha nukuri nta mungu igatanga indaro ku mukobwa urabizi isofa gusabiye ahandi mwe urumva ngo ngaha ku kazi cyane kuri ivyo kunda ecanja he cyo kibazo rero gihari ndarusha no kuri nyakira basi Every story matters. Every story matters. Every story matters.
hodi Karibu. Ni sawa. Sawa. Bukuru ngo ni gatonya tuvugane Ndio. Ah. gusa nashaka kumanza ushirire ibintu mu nzu kwanza. Nashaka kumanza ubishirire mu nzu. Sha. Rero ushira ibintu mu nzu. Wapi kweri sita. mwana usumushitsi Umushitsi. Umushitsi twendwa nk'abashitsi n'ukuri. Ubishirire mu nzu rero ndama shamaze nicarire ndamurindire bukuru mu nzu. Dushire ibi. Mama yangu. Ha. Reka kuntu ngwenza shari kuntu ngwenza. Dushire mu nzu. bukuru ari hehe basi Bukuru atuvugira no kuri ubu. Ageze igitega. Sorry gato twigigwe umva utabeshe bukuru ari gitega Bukuru yaraduguze. Urumva ahantu nje ndahabaje nyene yarahasigiye nkamuto ya wiwe gusa gusa nyene yaragiye. Igihuva ryari? Hareze imisi 3 agiye. uraza aho yashikiye ho basi gitega uraza iyo yagiye Yani kuri jewe no kuri. Yabwiye gusa kaduga ntiyambwiye ngo kuko je urabizijewe imiryango sinayikurikanye cyane nuwakuze urabizi kuva kera namwe nabikubwiye Bukuru yaraduze. Yagiye kurondeza umuryango wabona muzehe. Ivyo yagiyemo rero. Urumva sindabizi. uzi ko zogaruka Ibyo navyonze. abuja nagushikanye ngaha rero nimba uguma ngaha nimba ugira iki Neno jahe Miri, njahe nguma ngaha nyene. Kwanza ndababaze. Mwisi ya mbere muje ngaha murondera Bukuru? wese cyambere rero niba tubonye cyane None Bukuru mu murondera iki? Yakoze iki? Niki yabatwara? guru none simuvukana Tivuga turavukana nabo bagiye by'iwanyu navyo yigeze ambwira jeyo. yarateye inda rero umukobwa Kora ngaho shahizo ni swingi zanyu. Bukuru atera ndi umukobwa. nta myaka afite yo gutera inda Je Bukuru ndamuzi. Ubuzima bwe bwari kurondera ubuzima bwo kubona ukuntu tubaho. Byo gutera inda navyo yishiramo cyane yarondera amafaranga. ajeshe mu byo gutera inda mukumva yaregeze kumva bishaka Ibyo rero je nuko murambira y'ivyo navyonzi. Ahubwo byizaho. Ahubwo rero nyonga itako wigire kuko Bukuru nawe uhari. Sibyo wigire no kuri Imana. Nafise ngenda. Yanyeretse ko ahabara. Kanzo murindirira hanyene. Yakubwiye ko habaranga ari ngaha. Icyo umenya cyo ndakubwire sibyo. Si aha si Bukuru kuko turavukana n'umuguri wanje ariko aha turi. Cyambere cyo urazi ko ngaha sini wacu mbere niwacha ko nabimenya. Dusabye indaro. None tuzana imizigo yawe nguje kuba ngaha. Kamwana wa mama dusize indaro. Ahubwo rero ikintu gihari. Ndiko turavuga cyane n'ababanyi bavyumve. Byiza wabura genda kugira iki simbure aho mba ndaba muri kano kanya ndosaho nkikumusaya sibyo. Uravyumva? Ni chambrette mbega tuzoyibana mwana na kimwe. Yaba chambrette byo nsigiye kwiye kubimenya gusa kiza gusa bo ibana nakuri ibyo bintu kwanza bande bishira ngaha Ndabijane hehe nuri mwana wanyaje kwa mwibarabara sawa aho nyura ku murizo w'intari kwereke muko murabibona Nje kuba heno dekura tu ntabyo usohora umviriza dutereza gushwana sibyo mvira mu muryango hara genda Jera nenda ntahomva sawa none haro sinukishana ngaha umviriza basha sohokana sohoke desingene nurajewe nzengera muteye urajewe ego nta muteye inda none Bukuru basi na uhari nawe ko uhari yumvika kandi rero ndushaka gutera indunga aha si wacu sibyo sawa duseze indaro ngaha none ngumwamene kandi mureke induruba none suke genda sisasingene jewe urabona muko murabibona wosohora nuko naho wosohora uranyinginga para kandi ndabikwereka ko byose bishoboka nimureke gushwana bashe sohoka basi umworohereze sohoka atemeje basi ambwira ati Bukuru ari ngaha yakubwiye ko Bukuru yaduze sohoka none byihozewe mana yanje Raha bureka nimwono no muryango sohoka mana simvaha Rahabu simvaha Rahabu bureka induru Rahabu Rahabu bureka nimwono gushwana basha
nutava ngaho none ubundi aho muraza kurarana niyo yaguteye indamugano nega birumvikana Niko nababwira mesi muko murabibona none uja he none nkawe ukubita hasi ngaho agoye guse aho mwawuretse ndahazi ego yakubwiye ko ari Gitega telefone bande yo telefone warayinguriye jewe na telefone ndagutira amata mu telefone umvire ikintu nakubwiye mu bukebuke je bwa mbere je mane itonda barabiza abantu bose je nivugira gahoro aho ushaka ibintu bineze Rahabu ntimugwane cyasohoka sivyo je nta nguvu mfise zo kubangurukanya no kuri kw'Imana fikira ibintu bazi canjahe ndakubikira ibiki none aho mwawurije ndahazi atahuzi mu telefone aje ntaho mva twaduseze indaro umviriza Rahabu umviriza Numusize no wamuzanye sivyo mubwira sohoke umviriza Rahabu sitaka induru sohoka ngahiye no kw'Imana je ndaguha indaro Saka ko jewe ndamwita je mubwira sohoke Rahabu sohoka je sitaka induru ndaguha indaro basi ndaguha indaro je basi ndaguha basahuba sohoka basi sohoka ndaguha basahuba no sohoka mubwira sohoke Rahabu sohoka ndaguha indaro basi je ndaguha indaro ndaguha basahuba basi wamuzanye je ndaguha indaro je nandurushe nera Rahabu no kuri kw'Imana no gufana arashuye ni banyice none mwakushe no solution ingozi ndaguha indaro jewe mubwire yego ndaguha indaro sohoka akara ku nguvu ara kumanya kuko sinosohoka Ebara japa kuvuga ati ku nguvu ibiki kiza gusura ndaguha indaro okay Ingo sohoka. gutema pima mfe kukanyara sinosohoka Rahabu warakunda induja amazina ya Rahabu sinzi ko mwe no muri bibiri ariko nyine Rahabu sohoka amasa njahe umviriza Rahabu sohoka Semfaga je ntomoke kuko je nakuntu aho mba je ndaseze indaro none saa kunyukanisa je naho mba je kwangara Rahabu sohoka je ndaguha indaro tugende tujanye ingo yego ndaguha indaro ingo ndaguha indaro sohoka bari kwitaha jaho mwe naho nzije na bukuru kende murundi bukuru wawe yego basi sawa jera ndikita gusiya nakwari wara bijya bintu ngani kwitaha nundi umunsi uzo kwimba kutaga kurata baje ndi wanyu uzakwera tewe uzakwera tewe uzakwera tewe yo mba barakweta kandi murakuta nitonda tewe kubera turamukapa pate muraturabonye tewe muraturabonye tewe ndaba ebara jeda Rahabu rakinduru uzakwera jono jewe ntibankanga nkuko kizire uratizira betewe nanco cinabaye Rahabu sukuye uratizira betewe uratinabaye nanje sawa ntuzunasubire tunabwira coco wewe haro ukuri umukobwa ubisema bara abira batashe tosuza ngaho nzogaruka uja hehe none uragoye kunda induru tugende banyirukanye tora tugende utahe nanje nzoza urimenye nawe ariko induru nzogaruka ndarikwemereye tora ibintu tugende cyabura ugenda kandi je ngomba nawe vrema tora utahe tugende muhira nawe tugende umindaro sombye soke ngura mindaro hajyanse gusa ni umutemane je sibundi ibintu vy'induru ahubwo je ntunzi je hayara umutwe bawukata iki je sibundi ibintu vy'induru wambwiye kumpindaro tugende ntiduterane induru na wewe umpaho ndara basi tugende basi mama nshwa mposhe renga ugende kurarayo kwaje sifise no kuraza mukobwa urara niho ndara tugende gusunda gusabira indaro abakunzi ba TV mwakoze udukurikirana uje ibintu ndabikurikirana gushika umunsi bizohera ndabakunda cyane mugubwe neza Every story matters.